muri bya vya M23 abarundi nabo bagiye gutuza ujya mu hari w'abateroriste b'u Rwanda Chimamanda cha umupromoteur waziya ntambara zo muri Kongo ashigikira M23 igihugu cy'u Rwanda abarundi bose influence afise ayankisha president wacu ababwira ati president wanyu arungitse abarundi bariko barapfira muri Kongo asikare bu kandi urumva umurundi yumvise ngo asikare bo ni barahere muri Kongo ntiwe kugira reaction ateze kubabara ko twabibonye ku mafoto ko shumwe ni wayijanye anje sura nyumvira ingene ko shumwe nyere wenzi yari yagiye mu bari ingurube ya Chimamanda ngano yana yibaza igihe Chimamanda arumukira ingurube aba sinzi abafana bewe sinzi let's go nuze ya ko shumwe nyere arimo nice nangazo n'ingene ariwe yafashije no gucana iyo nkuko kwaringa ujya n'umutima wa yawe urufarofa nk'ubwo babahendereza imbere y'abarundi bose abankurikana n'abatankurikirana ndabijeje asampups iri ni nk'idarapo ry'igihugu mfashe sinzigera mpemuka kubera ubwo burofarofa kuko nabazanye na cyane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro kigufi cyane tugiye kubana aho tugiye kuvuga yuko ibintu bigezweho ibintu vuga ko byateje uruhagara ku mbuga bumenyi cyane ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi sindi umwe ndi kumwe na Kaisa kunda tugiye kubana mu kino kiganiro ndizera benshi muramaze kumenyera ndagusaba ko subscribe nyuma turabikora kugira ngo ibiganiro bandanye bigira kuri kandi hashoboka cyane ndetse unafyonde kuri like kugira ngo utwereke ko wakunze ikiganiro cyanke wakunze ino synergy tuba twakoze Kaisa ntanga ndaguhikaze murakoze cyane nanjye ndakuramukije cyane urakoze muri make ikiganiro tugiye kuyaga sikirekire tugiye kuyaga kubijanye n'inkoko yari yatanzwe kuri no munsi nabo yahawe eske turabe nico vyagombye gutanga imaje byagombye gutanga ni mugiye twari tumaze imisi mu rugamba rudasanzwe kugira ngo ducuvye canke twamirire kure abandagazi igihugu cyacu ciza cyo Burundi makungu yuko ari igihugu cabahimbiri igihugu gikenye igihugu cabicanye n'ibindi vyinshi benshi murabanza kubimenya ndetse bamwe twitinya nka Burundi bamwe bataryoherwa ubundi tekora amena amanara yasatekarameneka bamwe baryoherwa cyane iyo bumvise ko hari umurundi yishwe n'inzara bamwe atakiza na kimwe bifuriza igihugu cy'uburundi kandi iyo wasi igihugu cy'u Burundi c'est-à-dire que uba wasi abari mu gihugu cyose ababa mu ico gihugu cyose ariko reka dufatire ku nkoko yatanzwe kuri no munsi wamenye inkoko yatanzwe kuri no munsi Joey munsi nabonye post ya Chimamanda yakaravuga ngo ashaka bamubwire ngo ninde mukene ari ahari ngaho Bujumbura azwi kwa Kenya bamuhe inkoko acandika kandi ngo ufise inkoko Bujumbura andondere tuvugane ndayimugurira yes murabizi nkuko abivuze Kaisa uyu Chimamanda yatangiye yandika ati ndi serious ninde mu gisagara cya Bujumbura afise isaki ashaka kugurisha kandi ninde akenye bizwi cenda yimuha ayige cyari gitambo yagomba gutanga isaki ngira ngo cyane gitambo ngese sinde from muri make ndibaza abenshi itangwa ryino sake nuwo yayihaye byatumye bigira urujijo ku bantu benshi ko uwo yayihaye ni umwe twari tuzi yuko agwanira agateka k'abarundi umwe agerageza kwamirira kure ibivugwa ku barundi abavuga nawo Burundi akabamirira kure ndetse yaranagwanye bishoboka ariko no munsi twabonye ya asake bavuga ko bakeneye kuyiha umuntu umwe kandi akenye
ari we bayishiriye kandi arayakira kahise bijya bintu wavyakiriye gute ku bantu bari ku rugamba rw'amahoro kandi iyo sake ikava mu maboko y'umwasi atifuriza neza abarundi bijya bintu webonye gute muri make Jess navyakiriye neza kubera ko biratangaje cyane kubona ko umuntu nk'ujya asanzwe akorera igihugu asanzwe ari muri ba bantu bagwanya umwasi w'igihugu ari muri ba bantu bakora buri kimwe kugira ngo igihugu yerekane ubwiza bw'igihugu akaranga k'igihugu cacu c'u Burundi ceza ariko vyantangaje cyane kumva ko ashobora gutora ikintu c'umuntu w'inka Burundi kuko urya aheje mu manda ni wa muntu ashobora guturira iyo afise ibombe turi Burundi aba yabikoze Chimamanda wo muha igirene ndakara kubitera muri pariki aba yabikoze ariko rero ugaca wubahuka uri umuntu uzi ko ari umuntu mubi uri umuntu uzi ko ukunda igihugu ugaca wubahuka atora ikintu c'umuntu w'inka Burundi canke yabikoze ja kugira yerekane yuko babantu bavugira igihugu aribo bakenye ngaha mu Burundi no urabona basi ugiye kuraba n'ijambo yanditse ngo umuntu rero bakenye cyane azwe kandi antwa niyo bayinamuye ngo ninamuye ngo avuge ngo rinka ngo twandaguye inkoko wapi niko baba barabivuganye nuko hora hari cyabanje kuvuga rero acavuga ati bivaye n'uko ngenda muri inkoko yanje kandi nkabanzi ko ari umuntu n'ubundi yaza kuvugwa arabateka mani kwanda bivugiye ko amajambo umva yavuze yarasanzwe yimwemereye njisuyo sivyo yarayimwemereye biranani yarayimwemereye abanzi kuyimwemerera avuga ati n'umunsi ndayimuha reka rero yisho ndayivuga mvuze ko ari umukene azwi akenye wa mbere umuntu wese azi ndamuvuge ndabaza ati hari umuntu nkeneye nk'uko akenye cyane ariko tubaza tubona yihayembe linka ni umukobwa twari tuzi ko ni umudamu ko n'umufasha w'umuntu arubatse ni umudamu twari tuzi ko ari mu bantu bakunda igihugu banagikundisha abandi kandi ari muri bamwe batavugwa rumwe ntashobora kuvuga rumwe n'umuntu yanka Uburundi yanka iterambere ry'igihugu cacu umva urya mugabo ari muri ba bantu baba bifuza ko Burundi babona abantu bariko barasekana bagwana bariko baratemana arumva ivyo ashaka rero ikintu cambabaje ndabaje cyane kubona ko linka yo yakirya nk'uko kubera ko ni ibintu bidashobotse ni ibintu bibabaje nawe uriko urabona ko harimwe akantu akatesheni ukuntu dusubira inyuma gato uno Chimamanda ndibaza bashobora amaze kumumenya uko yatanguye nuko ari no munsi yatanguye yerekana yuko ubutegetsi bwo Burundi atakintu bumaze gouvernement ndetse abarongozi bose muri gouvernement abarusha ubwenge ari wari icabwenge bo bari bijuju ndibaza abantu bose barabibonye mu binyamakuru uko yagirana ku kinyamakuru ciwe ndetse ugeza yaho asuzugura president de la République akamutuka akazarazana n'abandi ba president amukomparinga avuga yuko dufise president w'ikijuju ivyo bintu byarambabaje cyane s'il vous plaît kuko umuntu yagutukiye umuvyeyi nawe bagututse sivyo rero hacagwamwo kaya M23 haguyemo kaya M23 yararose inguvu nyinshi bwo kugira ngo acinyize Uburundi ko muribuka neza yuko muri bya vya M23 abarundi nabo bagiye gutuza ujya mu hari w'abateroriste b'u Rwanda Chimamanda cyawo mu promoteur waziya ntambara zo muri Kongo ashigikira M23 igihugu cy'u Rwanda abarundi bose influence afise ayankisha president wacu ababwira ati president wanyu yarungitse abarundi bariko barapfira muri Kongo asikare kandi urumva umurundi mvise ngo asikare bo ni ngo barahere muri Kongo ntiyo kugira reaction atize kubabara okay ariko abahuvya ariko ababwira ibintu bitari ivyo zangamba twariko turagwana sivyo arabe mu promoteur wa M23 leta y'u Rwanda imugirira salaire turabizi yuko ahembwa amafaranga leta y'u Rwanda imemba amafaranga uno munsi akaba ari karakora ibintu nkibi mu minsi twumvise yatanze ingurube uno munsi twumvise yatanze isaki sakodi nitwovuga yuko ari kuko nugiye haye ijya ngurube umenye yuko turye mu rugamba twari turi kumwe nawe ariko za turamubura ukiri ngaho no guciriyemo biraje cyane abantu dukorana abantu tuzi ko turi muri bamwe bakeneye kwerekana gukundisha igihugu cyacu cy'u Burundi kwikundisha abatakizi ukayikundisha abantu bakimenyekanisha abatakizi bakimenya biraje kubona ko ari bo bariko bagira ibintu by'umuntu yanka igihugu kubera kiyo mama wakubwiye ati ujya mu vyeyi n'umurozi uri umwana washobora kuyigezeyo
wapi uragira ico uragira ico buba rero nje ndatangazwa cyane urabona ko bavuga ko koresha umwanya yimushiriye ko twabibonye ku mafoto koresha umwanya niwe yajanye anje sura nyumvira ingene koresha umwanya ariwe nzi yari yagiye mu bari ingurube ya Chimamanda ngirana we nayibaza igihe Chimamanda arumukira ingurube sinzi abafana biwe sinzi uretse ko nuze ya koresha umwanya yari arimo nise ntangazwa n'ingene ariwe yafashije no gucana iyo nkoko kwa ringa ujya n'umutima wa yazi urumva ko harimo ikintu kubera je ndanangara hari ikintu gishobora kuba ngaha mu Burundi ubwo nyene nkazobona Chimamanda arakimenye nkazobona Chimamanda hari abana gitanze kukimenya yakimenye gute bisigura ko hari abantu tugenda tugenzanya hari abantu bafitaniye imigenzo hafi mu bisanzwe abantu bakwiye kubamenya umuntu agakora ikintu arimo apana gera ibintu nitereka akavuga ati je ndi muniki niba nkunda igihugu cyacu cyiza cy'ubundi ndayikunda kandi ndayikundisha ndagacubahishe sivyo ariko rero niko dushaka kubona umwasi w'igihugu ukamurira utwiwe wowe ndababwiye ati nakararoga mama wabwiye ati nakararoga ntuzogeye aguhaye byo kugira ntibijya abwiye ati nakararoga cyane n'umuntu mubi kuko ushobora kumuha umwanya donc bamuha umwanya nkande mugihe bazi ko ari umuntu mwasi w'iterambere yego Khaisa mu ntango za runo rugamba igihe bariko baragerageza kuducafuza mu makungu badutukira indongozi zacu batugirira itakare ivyo bashaka urumva batugira igikoropesho harabonetse abatari bake bagerageza kutuzibisha umunwa baduhendereza udufaranga bose abagenzi benshi bahendereje udufaranga kugira ngo bahore mugabo Imana ishimwe baragumanye ni benshi ba Afrika ba Simbizi bande bose barahendesheje udufaranga kugira ngo bahore bareke kumena amabanga y'igihugu cy'u Rwanda cyane M23 mu gihe kugira ngo abantu benshi bakunde M23 babone uko ari abantu baje kurokora bakongomani kumbe nibo baje kubica bafise ivyo babaronderamo sivyo ivyo barazanye amahera menshi biranga kandi uzi yuko M23 ikorana nandi na Chimamanda nta muntu atabizi rero babonye bamaze aba Français bamaze ko nta mafaranga twereka kwibaza gute uno musi nyamba Chimamanda karagura amagurube ari karagura amakoko yuko atari M23 yoba yamunukanya ati bijya bintu bishire bajya abantu bakazibe bahore sivyo bareke gushira ibibi vy'abanyarwanda ariko barakorera mu gihugu ca Kongo uno musi tuvuga yuko ari M23 ikiraruka zino ko nizingurube mu Burundi kugira ngo yishobore kwesclava canke kugira kwifatira abandi basanzwe bavugira uburundi ugasanga babandi vyitaho twataranganya urugamba turababutse kodi birabaje cyane ni gute je ndacasubira ni gute umuntu nkarinka tuzi akunda igihugu agerageza agerageza gakora buri kintu cyose ushaka kumva ko ushaka kwakira ikintu cya Chimamanda donc bafite ne contact baravugana uko umuntu ugeze kuri etape yaho ugura ikintu antwa mu muri proche muri make icambere je neguye sineguye yuko yamahaye inkoko ahubwo neguye ko ari bagize public iyo bari ibintu iyo ari kintu amufitiye ku mutima mwiza yari kumuha mu ibanga nta cyangwa mubwira ati imakani mikashi kawe ndagukubitemo kitu kimoja ndabeje atari nje kuvuga ngo ikoko ngo abakene ngo aze kugura niyo nkoko kame ivyo bisiguye ibintu byinshi cyane rero ujya batuma ingurube bakatuma n'inkoko ujya ndibaza ujya ni mutima wayazi koresha umwanya w'umutima wayazi koresha umwanya je byo ko anungura cyane ujya mutima warayazi ni mutima wayazi ingurube wari uhari inkoko ni binayijanye ngira bamara agatsinda babo hajya na mubi yatashe hatanye ukoresha waso wakora yatanye agatsinda babo cyangwa n'umubiko bayita umubiko muri make rero ko turabivuga ibintu bifite amakenga kandi birateye urujijo kuko biturika yuko abantu tuko turagwanya ahubwo hari abantu bariko barabaha inguvu bariko barabaha amayira yo kwinjira uno munsi barashobora kuba bariko barajya ibintu bivuye mu maraso y'abakongomani ntibabimenye none koresha umwanya narinka nyamba muri ko murajya ingurube n'inkoko zivuye kwa Chimamanda murabizi ko ari umupromoteur wa M23 ikora murakizi ni kwica bene igihugu kugira ngo yibe susoro ubutare muri Kongo uno munsi ndakubwiye ko uri kurajya amaraso y'abakongomani wo mpaririza gute ego from wo mpaririza gute kandi cyo umufatanya cyaha kuko deja uriye amaheruzo yavuye urumva ushobora kugira umuvumo
biragukurikiye bivanye ingene wariye ibintu bidasengeye Chimamanda si umuntu muzima Chimamanda ni shetani urukundo rwa Chimamanda atofasha abantu biwabo ngahe ari wabo ko batitiye kubera iki atofasha biwabo aho ni kubera tutazi ati success ya amafaranga arikava he erega si uno munsi gusa uzobona neje ko zibindi kandi wa mutima wazi bazobitora koresha umwanya azogenda bitowe kabisa abisasibilite ndabe abidistribute abikeneye mugabo tumenye dushire mu bwenge eske Chimamanda yabonye umuntu wo gufasha mu gisagara cya Bujumbura Kenya ari Linka afise umuduga Linka afise urugo rwiza Linka aba mu nzu nziza Linka afise umugabo afise amafaranga Linka n'umuvyeyi afise umugabo wiwe afise umuduga afise amafaranga abantu heza guye kaje kugira ibintu vyoje Chimamanda kiretse kandi Linka jewe n'umugenzi wanje kwa umugabo umugenzi wacu ariko twamuneguye cyane ibyo nteye kubikwepa cyane kuko Chimamanda yanze kwandika ngo umuntu akenye cyane ndayimusohoze icyo bino ko biringa ejo niba bavuga ngo bavuga ngo nitwe twitukisha baje nitwe twitukisha kubera ko hari amajambo ari ibintu tuba dukwiye gukwera ajya afise bo bagatego yamuteze yarafise ikintu ashaka gushikako ejo tuvuga ko bashonje ahari yacavuga ati wewe voilà igihe bagiye gusoroma ibirayi kwa president yababwiye ati ngo mwe murashonje mu kubica ngo magiye gusega ibirayi now amahari bihari uno musabi acahiga umukene wa mbere Kenya ubwa mbere barahaga yuko ibirayi birenga yiwe ashobora ko ari ivyo urumva uno musa aciye avuga ati nyine umuntu akenye ndamuha inkoko aciye aba muri babandi nyene izi ntege nke tuzikurayo kubera iki tutokwihagararako ninde umugabo ngo ujye umugayo hakubimbwa imyaka ijana intare y'umugayo injye umugabo pamenga y'umugayo ivyo nibigikora ungayo ngeye ngo guhibira nico n'inzara anzara yica kubera naritse kujya ibyo ngo usiguye mu bisanzwe nuko rero umeze je ndabona ari nk'agatego kuko M23 ntabwira ahagarara twarayiciye intege abanyarwanda nta ruvugiro bagifise muri make uno munsi intege bariko barazikana kuri kubuntu bariko baramanipira aba influencer bacu sivyo rero turabitse ibintu biko biragana he nyamba bizoga umuku babandi bahora bavuga ivyiza byo Burundi bakundisha Burundi abantu tukabatakaza ubona ibintu byogarukira he ko bana dutana ko dutana urugamba baradutana Linka wowe ufise influence irenze meme nakoresha umwanya kubona abantu bazwi barazwe ariko ndiko ndabana n'ingene bariko barajya agasake je nanjye isake no yago bariko barajya isake y'ibijana abantu badukurikirana isake y'ibijana n'ibijana abona ko noza gutwa umutuka cyo mu mwanda cyane n'ubwoko nsa n'abafana babo babwiye ati ngurira inkoko jewe novuga ku TV ati bakunzi ba BF News ndakeneye inkoko ndagiye ko boyima flash map akaba mbere boma ibirenze inkoko je mpere baca bayima ubunyene apani inkoko imene muganga kuko ibihumbi ijana akatesha umutwe abantu ni bavuga ngo guheza gugoka bugaca ibigori bikera uno munsi barahemutse mbega uno munsi nyamba umuntu akoze ikintu nk'ico c'est vrai hari abantu bashima ivyo ukora burya ba bantu zobagumana kandi babona yuko wa muntu ugwanye no munsi mujutitse ha iyo wayi kigeugewe n'abantu benshi baraguta kwicizere yavuga ati umuntu agenda ukuku dore nahagaze burya hari abantu usanga Linka tubabarire ko ibintu yakutera tubabaje nasubiye nambwiye kugenda asubiyemwe nta kuntu ushobora kurya ikintu cy'umuntu bakubwiye ko ari umurozi never niba ugahora ubwo umurozi ko kurya ikintu cyakoze ngapfuye rero tuzosanga amakuru ibintu byose byacu bimenyekana iki n'iki ibintu byose bidakenewe iki n'iki kumbe ni bamwe tugendana babitangatanga ariko ndababwira ikintu burya Chimamanda yari yagiye nta nguvu yaragifise yaragifise Chimamanda yari yagiye nta nguvu yaragifise yari karahiga ukuntu rero yo kwigarura muri systeme urumva abanza garukane ntuzenya fan base ko yari yaramuvuye ko deja baramubonye yuko atacamaza atakintu kizima bwira abantu urumva yikara ariko arabanyene ashobora kugarukana fan base yongere kujaganya ibyo ajaganya Chimamanda yari yarateswe yarazivye yamari umunsi misibiri atarika araposting jewe nahaza kantu kibiki nibiki Chimamanda uri muri Amerika mugabo jewe ntabwo buhumbi 500 wompendesha nako kariyoni ka wompendesha urumva iyi ni bintu ndakubwiye rero ivyo uzozura fyina uzozura besha abo bandi jewe ntako kasandorari wombe wo ukadasengeye sino kajya ahubwo ubona nkahita ndakagabira umukene ubwo nyene
turi kumwe umubufasha gute kandi je Neke ko yatwaho. ndashobora kubona nkukoresha umwanya ayinzaniye yari gusanga afise aba journalist n'abakamera n'abakene nk'abandi Ayenza ati urakoze itwande y'ikugabi. koresha umwanya watomboje oya ucuraba yuko hari abantu bayikeneye ucuyiha abakene Inkoko gashaka kugokera inkoko udashobora guteka yonyene. Imagine agokera inkoko ntishobora inkoko ntushobora kwiteka yonyene. Ntawamenye bamurungikiye n'iki yakompanya omwe niba yari uko inkoko ntushobora kwirya yonyene. Inkoko ni alinga nafise abana babiri. Ntashobora kwirya yonyene, ntashobora kwigabira abana yonyene, ntacyo bimarira. Niyo ndushaka ku bindi bintu. None nk'ubugabasha umukobwa wa umuvyeyi wacu naho mama wacu mama w'abana Linka nukuri Linka uradutaye hasi mugabo mwito gitabwe wabo ikibi nuko mwabishize social media mukabigira public ubundi iyo wari umuntu agufitiye umutima mwiza agomba kugusa mbega kutavuze ati asupportinze kubera inkoka yimpaye kubera iki arakanu yanditse ngo inkoko ngo ufise inkoko ne inkoko ngo Linka ngo ndamuterereye reka ndaguha ibisome biri hafi cyane ngo Linka ndamuterereye ngo hariho n'abandi ngo muzomutereye duhuze tw'umwana urumva n'umukene urumva rero barabonye ko naho nikora Linka kuburyo bavuga ko amutereye inkoko ngo bazamutereye ngo reka ndabasomere mu majambo aramvuye koma post yagize aba postinga nakoresha umwanya iyi nkoka yizanye bafashe n'agafoto urabibona bari babengetse nyambara kubengeka nyene akanyense musingo naho ko bari agasazi niko abantu tuba tukwiye kubana umva n'umusazi kubera kwika ari umusazi amaze kumana yuko mwibarabara cyangwa ikamugeranya nawo umusazi yavuga ngo simizi yateye inda reka somere rero cyo tudebata kuri text yanjye wumva text yagasuzuguro karimo n'amajambo donc anyegeje yashizemo but jewe rimwe na rimwe abarundi sinzi uko duteye kweye mu gutukana no gutera ubwoba abandi no kwanka ko dufashanya mu babambere but hageze gufasha barasakuza bakiruka yes musumeno karasakuza kandi if mu kuvuga nabi Rwanda urumva mu kuvuga nabi Rwanda ico kuvuga nabi Rwanda twanakwicana kimwana ko yavuze ati kuvuga nabi Rwanda ico twanakwicana u Rwanda rugwemera amajanja ubundi kubutera butwice ijoro n'umutaga urumva kimamanda yumvise umuntu avuga nabi Rwanda abantu bagomba kuza kutugirira nabi kimamanda bumvise bavuga nabi Rwanda urumva yavuze ati mu Kirundi kandi if mu kuvuga nabi Rwanda ico twona kwicana but bigiye ku ruhande urumva ibyo ukora byose nibwo muga uvuze nabi Rwanda nubwo tuvuga nabi ukaruvuga nabi mwonicana nande na Kimamanda acana nyavuga ati if muziko yibungenzi wayi ntabona nakagwi k'abarundi kazi oro aramukurikirana muvuge muti tumugire surprise tumushire uduhuzu tw'umwana tumukorere surprise okay tubanaye naho ko baragasazi niko abantu tuba dukwiye kubana deja mwise umusazi kandi siguro y'umusazi mihora yizi deje umuntu akwise umusazi ni wa muntu agenda mwibora agakura impuzu zose akambara iyo terme no kwa rojanti aho bagikoresha terme umusazi agenda tora amasazi nabagiye bari kwa rojanti bagiye gitabwa kwa rojanti ntibakibita abasazi bavuga bafise akabazo ko mu mutwe ingwara yo mu mutwe mugo Linka ya mwisiki umusazi vuga cyane ya mwisiki umusazi ya mwise umusazi azavuga ati even you naho woba unyanka kuba ndiho simpuhwe zaso canke na nyoko that's why ari ciza nakigukorera then ugapfa ukipfana ibi yabivuze imbere yaho yakoze post avuga yuko akeneye iki umukene afasha umukene amuhisa akayige mugabe sigura yuko kuba yaciyaronka Linka ari ibintu vyateguwe acara buryo ivyo nakubwiye bavye buri mu mitego abanza guteguramo ibintu buryo umugabo nubwo yakuze ari kiragi sometimes arafise ubwenge arafise utuntu dutego two gutegara sivyo yabanje gutega Linka
nikamara gupostinga iyo post heza kanya yasakira cyari ifoto ati ngo yitwaye rose heza kanya mutima waze tubona yashikanye kwa link sivyo mwibone aha mutima waze yari yashikanye. Thank you so much yasake yabonetse twayijanye kuwibungenze musumeno mukene wa mbere reka rero commentaire hama commentaire nabonye aro commentaire ya mbere ho nyine kwino foto ndakubwira ngene ivuga. First comment commentaire ya mbere ivuga ati wa muntu akenye cyane yanditswe n'uwo witwa Neroberi niyo rugira ati wa muntu akenye cyane wasanze ari uyo wakoze cyane. Hariho nundi yavuze ngo je commentaire ndayibuka ngo ni ivyo ni iyo gift bariko bavuga ngo umuntu yari niyo wamuhaye uyo wenda gupostinga iyo ivyo bintu wapostinze wamuhaye iyo sack niyo bona wari kwigura ipostinga ari sack umuhaye ho naje nazi ndayimugura imisi ndamupostinga uwo n'umuntu fana wari inka yavyanditse ego natwe ndibaza tugiye niyo sack twari kuyitanga nitwa amazigandagwa twokwama twokwenda kwa twaziriwe no ndavyimvira mu gatondo wapi siyazamika gira nuko ndibaza ubutuma tugomba kubashikana n'impanuro mwavyumvise ibyabaye nivyo mwumve yuko mugabo abo dusangiye urugamba abenshi bariko baragenda batuvamo n'amasengesho menshi barajya injya ivuga bijya ngivuga M23 ntabwo yicaye irafise umugambi wo kudutera i Burundi twice u Rwanda ntigwicaye rafise umugambi wo kwica abarundi rero turi nakindi sana narijya mubona yuko ari basanzwe baha motivation abarundi tugashira agateke mu batwa bati baje turamena amabwena uno munsi bose bariko baramanipira atiko turababura mu bikorwa bene ibi ariko twizere yuko bifise ubundi buryo bizogendamwe ariko nka twebwe J-Code ndarahiye yuko ntazohemuka kubera uburofarofa nk'ubwo babahendereza imbere y'abarundi bose abankurikana n'abatankurikirana ndabijeje asampuza iri ni nk'idarapo ry'igihugu mfashe sinzigera mpemuka kubera ubwo burofarofa kuko nabazanye menshi barayasubije inyuma nuko mugira amahoro. Amen. Turangiza ikiganiro. Nuko bakunzi bose twari kino kiganiro we yamaze gukora subscribe tugushimire ndizera yuko ikiganiro cyagushikiriye n'impanuro zirimo abo cega mu kibashikanire kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Jewe nitwa Cody the Black. Murakoze cyane abo twabanye abaza kudukurikirana mwese muze kwibuka mukore subscribe mukore share kandi muze kuva muri commentaire kuri ikintu cyose mwacumvise muze ndetse muze no imbahe cyo twari twavuze nayo muze kuduhanura mudubwiye ati kumbere byari kugenda uko mwakoze cyane abaduteye iteka ko za kuri micro zacu ndizera yuko no hanyuma tugutumye ko muzotubangukira ni byo bavukanye nuko kandi bashimire cyane ku muri turenga duhure mu bindi biganiro byacu. Bye bye.